duhera mama Burundi ikintu jewe no musaba Ego. cyambere no kumfasha hariyo imashini nshaka hayi tuntu nkora no kwiyaranja ari imashini nshaka daho yo biyo mashini imwe gusa niyo no musaba nta kindi Mbega ugiye gutanga umugambi wawe muri paeje pardon byarakoroheye ko wagiye ufise umutima umeze gute uvuga ati icyumviro canje bari bucumve canke byo rumeze gute muri ako kanya ntibyari byoroshe mu kugenda jewe muri paeje ikintu cyatumye nshikayo no kuvuga nakoze konkuru iyo konkuru uwa mbere bamuha miliyoni 10 ambere bamuha miliyoni 10 yego no kuvuga muri province twagiye gukora turi benshi yego gaho umugambi wanje nyene naragerageje ndawusigura kuko nari ndabizi ko ushobora kunguka nari ndabizi nyene ko wunguka kuko urumva ni ibintu narinzi nari ndabizi ko ari umugambi wunguka yego nari mfise ubwoba bwishi cyane gaho nagiye mbona nashitse cyamba uwa mbere mu ikomine muri komine naba uwa mbere aca bampa miliyoni 8 yego je cyumviro cyakujemo gute cyo gushaka gukora amakuvure bebe nuko izo ngaha mu izava hanze utazishimira ko zimeze canke ni cyumviro caje gute icyumviro cya kuvure bebe mu kugira kize nararavye nsanga kuvure bebe zose ziza zivuye hanze kandi ziza zizimvye si imiryango yose ishobora kuronka kuvure bebe ugasanga ziranagoye kuboneka hari n'igihe ibintu bibura mwe murabizi yego niko rero ico ciyumviro caciye kiza no shobora kuzana akantu kakabirya nkore kuvure bebe n'imiryango iciriritse ishobore kuronka gende yaberewe already know beautiful people on the mic against me one and only Janice for sure aka Mr. Dream so hating one live humble thing was believe in you be grateful and never just for customers so wakunzi bukuri complex nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza sisi la première fois vy'ikiganiro ntibirengagize gukora subscribe kandi yongese yo kugenda muri vy'ikiganiro mukaraba ikiganiro ntimukore subscribe iyongese ni mbi cyane muze murakora subscribe musange izicuti n'abagenzi kuko iyi ni televiziyo ihari kugira ishigikire ugwaruka ishigikire abarundi n'abarundi kazi muri rusangi mu kwerekana ibikorwa byabo bakora yaba mu gisagara ca Bujumbura murazi ko dusanzwe dukora ariko twe turaba sans frontières ntaho tugarukira ahari hose turashobora kuhagusanga nawe yamba ufite ibintu ukora uzi ko birateza imbere igihugu turondere kugira ngo dushobore kukugendera twereke isi n'abarundi muri rusangi ibintu ukora rero hano mubona turi mu ntara yagutse ya Gitega ndagukwibujumbura ndakuzana neza nangaha mu ntara cyangwa se capitale de la politique umugwa mukuru wa politique mu ntara ya Gitega neza niho twibereye twagendeye umumama afise atelier idasanzwe atelier ikora ibintu tumenyereye biva hanze ariko we wabihingurira ngaha nyene niya makuvre bebe mwambika mufukisha ababebe yo mu bahetse kuzuba kugira ngo imishwara yizuba ntibagire ko ingaruka mbi rero umumama twamugendeye kugira tuganirize uko yatanguye umugambi akora muri rusangi vision ufitiye cyangwa se gahunda afise muri rusange kugira ngo adukundishe ivyo wacu turabizi neza ko aba jeune ko barakora cyane abarundi n'abarundi kazi bariko barakora cyane reka rero tushike muri atelier tuganire ibishugiye bitandukanye ndeze neza kuza kumenya ikiza cyo gukoresha ibihinguriro ngahi wacu reka twinjire tuganire nawe ego rero nkuko mubibona twamaze gushika neza muri atelier ndani murabona umumama ashajije yambaye igitenga ameze neza mama mumeze neza ego cyane turabaha ikaze kuri complex no mungana namwe muduha ikaze muri atelier yanyu karibu cyane ego mbere na mbere nkishika hano nabonye ari ahantu mukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye mbega mbere yuko dushika ku byo mukora uno munsi dushaka kumenya isoko y'ibi bintu byose umugambi iciyumviro ariko mbere yuko ibyo byose tubyinjiramwe izo ni incamake manzi widondora abantu bakumenye kwanza ngaho Igitega hongera abazora ikiganiro b'abanyagitega basanzwe bakuze ariko ku batakuzi bo bidondora yego nitwa Nsabimana Giselle ayo niyo mazina yanje yego gusa hari irindi zina benshi bazi Igitega banyita mama Olame kubera iki mama Olame ni umwana wawe ni umwana wanje w'imfura okay yego mama Olame turabona hano atelier ufise ni atelier ubona ko mufise ama service menshi agiye atandukanye nagenda bivuga muri introduction yuko musanzwe muhingura ibintu byinshi bitandukanye amakuvre bebe murashona amamodeli impuzu nyene ko atelier n'ivyo biba biranga mbere ko dushaka kwiyo migambi yose dushaka kumenya
turabona ko abamama canke se igitsina gore muri rusange harabusanga arabanebwe harabandi usanga bakora dushaka kumenya rero imva n'imvano aho vyaje biva icyumviro caje gute kugira bavuga ati ngire nshinge yateriye yiwanje. Ko icambere kuba nariyumviriye gukora bino bintu novuga hariyo imvo zibiri jewe zabinteye. Yego. Kuvuga je nkiva kwishure urabona ikintu umuntu akora kiba kigoye muri rusange. Urabona ubuzi buragoye ubu usanga nyene umuntu agiye muhira kicara. Jewe rero mu gutangura atelier nashatse kurondera akazi nashatse gukreya akazi. Yego kandi naciye mw'ivyo vya atelier do kutire shiramwe kandi kantu ko gukora amacouvre bebe kugira ngo akazi kagwire kugira ngo nshobore gutanga n'akazi canke na jewe ndonke ico nshobora gusahiriza umuryango. Mu kubitangura rero ukungene vyaje mwisanzwe nararindira ko umushinga ntaye ameza amafaranga nkoresha ugasanga yere hari niki hatabaye hafi ugasanga namurindiriye bukarinda bwira nkirindiriye kwanzanira rasyo. Ca ndiyumvira rero ukungene noshobora kurondera akazi nshobora gukora. Hewe acara aranyemerera ngurira imashini imwe. Imashini nayitereka kwibarabara kwirembo. Ahantu twaba naca nshira kwibarabara. Abantu bakaza baraza nyene mugabo urumva nakora ibiraka. Baze kuba rero ndavyumvamwo. Ndaronka amafaranga nazo ndabika. Nazo ndabika hanyuma ndatinda ndayaronka makeya. Acaranyongerereza nje ndagura imashini. Mashini imwe niyo nakoresha. Hama rero ndagira akandi kazu gatoya nakariha ibihumbi 200. Nariha 20,000 ku kwezi. Umugabo rero abona bitangoye kuryoha. Acarangura irindi mashini. Angura irindi mashini. Cya birakunda ndaronka umukozi umwe. Turakorana kugeza uyu munsi rero. Turakora ma model atandukanye benshi baratuzi. Nkanga mu karere wacu Gitega uvuze kwa mama Orame baca bakumva. Wow, ni ibintu bikomeye cyane gose. Utubwiye ko ushingira nta umufasha wawe kuba ari we yumvise icyumviro araguha imashini ya mbere urakora araguha niya kabiri bivaye n'ukuntu yabona ibintu biko biraza. Ariko rero tuko turasa nk'abaza rero ku mugambi uri kurakora no munsi canke se ku bintu uri kurakora twaye dusanzwe tumenyere ngaha mu Burundi. Bega byavuye biza gute ushingiye atelier nini uko turabona harimo watanze ubuzi kubaje ku bantu benshi bari hano byaje naho gute ugira uvuga ati reka ngire atelier yanje mve kuba nkorera kwibarabara nugurura atelier wanje ndakoreramo. Uko vyaje rero kugira ngo nkore bino vy'amacouvre bebe. Nababwiye yuko nashaka kugira ngo akazi kagwire ubwa mbere. Hanyuma rero ukungene vyaje ibi vy'amacouvre bebe birasaba umutahe. Birasaba umutahe. Paeje niyo yamfashije. Hama rero ndakora umutahe narawusubije wa Paeje. Narakoze hama nyene biratera imbere ubu turaho mubisanzwe turabishima. Ibi vy'amacouvre bebe rero turabikora turabidandaza hatandukanye. Ni ibintu byiza cyane gose. Mbega uno munsi turabona Paeje kirafasha cyane ugwaruka ikirafasha abarundi n'abarundi kazi kugira ngo bakore biteze imbere. Nawe urumwe mu bashingira ntaye Paeje kuba yarashoye kuguha ingurane ukaba warazanye umugambi mwiza nk'uyu ko sinibaza ko umugambi nk'uwo bari gushora kwanka ku finance antuka. Mbega uno munsi ngaha mu ntara ya Gitega turabona ko harugaruka genshi rukora ibintu by'ikigiye bitandukanye ba entrepreneur benshi kabisa ngaha Gitega. Uno munsi kuri wewe kano kazi kamaze kugusahiriza iki mu muryango gafashije iki mu muryango muri rusange? Aka kazi karamfashije cyane karafise kandi ivyo kankorera byinshi uko abana ndashobora kubarihira ishure bisanzwe umwuga wanje je ndawukunda cyane kuko umaze kumfasha ibintu byinshi cyane simbona ukuntu aho notangurira naho nohereza uko urumva nk'ubu rasiyo muhira umushinga ntatabaye hafi mba nabitunganije agasanga ari original. N'umwana arashobora gukenera ikaye cye kwishure bakamutuma akantu nkaca ndamuhereza. Yego ndabishima cyane rero no mugambi urafise ahantu ugeze.
mbega akabijye ko ngaha muri atelier wanyu ko turabona hari intara ya Gitega iragutse kabisa waje hari abandi bantu bakora babaze imyaka n'imyaka ariko uhituronka igikundiro n'ikintu ufata gute kuba waraje mu kazi nkaka usanzemwe abandi ndavuga mu kibuga warasanzemwe abandi ugahita ugira igikundiro nkuko bivuze ko abantu bakuzi ibintu byawe bizwi nirihe banga wakoresha canke nakaye kabijya wazananye ngaha muri no mwuga wo gushona. Ego akabijya novuga ko dufise ngaha muri atelier do kutire uraberewe. Ukuvuga umukiriya turamwakira neza kandi tukamukorera ibintu vyiwe ku mwanya mu gihe usanga kenshi abatayeri ntibatwemera. Nibatwemera ariko bamwe canke abandi barashobora gukoresha umwanya ariko amashari ntabura mu bantu bakora akazi kamwe amashari ntabura arivyo vuga urumva twebwe je novuga ko turagerageza gukoresha umwanya umukiriya uko twavuganye tukabimukorera neza ukavyifuza ego tukabimukorera neza kandi tugakorera ku mwanya nk'uwaduhaye komande tukamukorera ku mwanya tukamuhereza ibintu vyiwe kandi agenda aryohewe kandi aryohewe acazana n'abandi urumva akabijya novuga ko dukoresha twebwe turabakorera ibintu vyiza kandi tugakorera ku mwanya ego kandi ntituzimba twebwe ntimuzi ni kwa ntazimba ego mbega ku kintu kijanye no gutanga umugambi muri paeje ko ariko atanga hatanga amaproje menshi hatanga imigambi myinshi abajene bafise amaproje atandukanye mbega ugiye gutanga umugambi wawe muri paeje byarakoroheye ko wagiye ufise umutima umeze gute uvuga ati icyumviro canje bari bucumve canke byo rumeze gute muri ako kanya ntibyari byoroshe mu kugenda jewe muri paeje ikintu cyatumye nshikayo ni ukuvuga nakoze concours iyo concours uwa mbere bamuha miliyoni 10 ambere bamuha miliyoni 10 yego nukuvuga muri province twagiye gukora turi benshi gaho umugambi wanje nyene naragerageje ndawusigura kuko nari ndabizi ko ushobora kunguka nari ndabizi nyene ko wunguka kuko urumva ni ibintu narinzi nari ndabizi ko ari umugambi wunguka yego nari mfise ubwoba bwishi cyane gaho nakiye mbona nashitse chamba uwa mbere mu commune muri commune naba uwa mbere aca bampa miliyoni 8 izina deje waramaze kurironka ati hari umumama yaronse miliyoni 8 ego ni ibintu bikomeye cyane gose mbega ku ishure wiziki ko turabona mwino minsi kuntu bimeze bivanye n'isi tugezemo turabona ko aba jeune canke se abantu bakora ubuzi ugasanga ntawe bihuriye n'amashure bize mbega ku ishure wiziki ko tubona ufise umugambi ukomeye bya bintu hoze wifuza canke n'ibintu byabaye buze kugira ngo ushore gukrea akazi kugira ubandanye ukora uniteze imbere uteze imbere n'umuryango kwishure nize scientifique science nabihuriye na science rero kubera byaje urumva ko nari maze kuba nubatse kurindira amahera kwaza kugira ngo duteke nje naciye mvuga umugambi ko nari nsanzwe ndabikunda kuko narabona aho babikora narabona aho bashona kandi nkabona ko uwo mugambi urimwe amafaranga hamba rero nca ndavuga jewe ndabona hari ikintu noshobora guhindura kubera iki umutayeri usanga atakintu yovuga ati baramuzi ko ari ivyo byo gushona gusa imodeli yego niko rero gucanza mugabo umugambi je nari mfise no gukora couvre bebe muzu z'abana abo nico kintu cyaye mu mutwe hakuru nivyo byari mu mutwe kugira ngo nshobore kwinjira muri ibi vy'ubutayeri yego je cyumbiro cyakuje mu gute cyo gushaka gukora ama couvre bebe nuko izo ngaha mu izava hanze utazishimira ko zimeze canke ni cyumbiro cyaje gute icyumviro cya couvre bebe mu kugira kize nararavye nsanga couvre bebe zose ziza zivuye hanze kandi ziza zizimvye si imiryango yose ishobora kuronka couvre bebe ugasanga ziranagoye kuboneka hari n'igihe ibintu bibura mwe murabizi yego niko rero ico cyumviro caciye kiza no shobora kuzana akantu kakabijya nkore couvre bebe n'imiryango iciriritse ishobore kuronka
igende yaberewe nakubwiye ko atelier yanje yitwa uraberewe ego urumva yafutse umwana agashuka kameze neza gasa neza katazimvye urumva nico ciyumviro jewe nagize ego mbega muri rusange turabona ko amacouvre bebe mukora turaza kugenda ubereka unababwire n'akabijya kayo ariko tutarashikaho mbega nibihe vyigwa wagize kugira ngo ushobore kuko wari ufite iciyumviro ariko dushaka kumenya base yavyo deja aho wavyigiye ko twumvise ko wize ibintu vya scientifique est-ce que haraho bihuriye no kuba uri kurakora amacouvre bebe no munsi cyangwa muri scientifique arabise ukuntu bavyiga kimya nitubimenye oya muri scientifique siyo navyigiye vraiment oya ivyigwa narabikoze mva naratanguye nababwiye ko naje n'umuvyeyi naraguze couvre bebe iyo couvre bebe naguze nayikoresheje amezi 2 yego urumva nyine kirashuha nyene urucu bibone iyo biba byavuye hari harakanye kirashuha umwanya mutoya kandi kikaba kiragoye no kumesa ni klima yacu dufise ugasanga nyene biragoye jewe candagira ivyiyumviro hariho udutisi nama nabonye tumeze uku nta matisi nkora kubera oya naje bizoza ego hama ndabona nyene ko hari udutisi noshobora gukoresha hama nkadushona tugasa neza ego narakoze ivyigwa vyo kuraba ko uwo mugambi mbega tisi nkoresha inganiki bisabiki bisaba amabara gute bisaba imashini zihe ivyigwa nk'ivyo narabigize ego tugarutse ku ntambamye turazi ko buri mugambi wose canke ikintu cyose umuntu akora antukiye bica wose ntushobora kubura intambamye canke se ama challenge mbega nizi ntambamye wahuye nazo ugitangura no mugambi gitangura no mugambi narahuye n'intambamye z'uburyo no kuvuga itisi zirazimvye kandi hari naho zibura ikindi naco intambamye ngena ndahura nizuko abarundi umva baragoye kwigisha kugira ngo bashobore gukunda ibintu vyo ngaha bama babona ko ivyo dukora mu Burundi ari vya pirate gusa mugabo jewe hamwe n'ivyo je numva no bahamagarira gukunda ibintu bikorerwa ngaha mu Burundi kuko biba bikoranwe umutima w'urukundo kandi vyiza kandi bikozwe n'umurundi mu bisanzwe umurundi nawe abazi mbega abantu bakeneye iki klima yacu ikeneye iki yego ngo ndibaza neza yuko burya umuntu ngaha nuko gusa abarundi abenshi bamwe tukigoye ukuntu sinumva ko umurundi yokwimvira gukora ikintu atampamvu afise kuri pari yo wanje nkuko ndabitahura numva umenga uba warakoze amayiti uvuga ati bijya bintu ngire nkore nubwo bisanzwe biva hanze ndafise ikintu akabijya ngire ndabishiremo shaka rero tubwira akabijya kaya macouvre bebe yanyu mukora kugira ngo umuntu wese akurikiranye kino kiganiro abo mu mama canke nk'abarangura ibintu nk'ivyo ubasigurire bumve idonido canke se karite y'ibintu byanyu mukora kuko watubwiye ko ari ibintu ukorana umutima ari ibintu ukorana urukundo deje wagize n'icyumviro bivanye no kubabona hari abantu namwe bigenda biragora shaka rero dusiguriye muri rusange akabijya ka zino couvre bebe cyambere umva nababwiye ko hariho iziva hanze yego umva izo ziva hanze ni zitoya mugabo jewe akabijya nshashirako ndakora iyagutse hamwe umwana ushobora kumufuka nyene agakwiza n'imyaka n'itatu hari abafuka abana gushika imyaka 3 utwo nkora nitujya bafukisha ku mugongo urumva je nkora iyagutse kandi nkora iyimesurika yego kandi yumana n'ingoga yego ukijanye n'ubukomezi cyo gihagaze gute mu bukomezi zirakomeye zimeze neza yego ni ibintu byiza cyane gose mbega kijanye n'abaranguzi canke se abadandaza bigenda gute murakora ibishobora kuranguza canke n'umuntu aza kugurira ngaha gusa duha umuco y'ukuntu service zo ngaha zimeze service zo ngaha kungene zimeze no kuvuga ndakora vyinshi ndaba mfise barya abantu badandaza baraza bakagura vyinshi canke bakampamagara ati zazindi wazana zaheze hanyuma nkabashira izindi kuvuga ndaranguza kandi n'utwituye ngaha akatubwira ati je nkeneye dese imezuku turamugirira turabimukorera udusanze ngaha turamukorera
ego ni ibintu byiza cyane gose. Mbega ku kijanye no ngaha mu ntara ya Gitega turabona nkuko nataye ndabivuga hari amateriye menshi sinzi sindatembera cyane gose mugabo ndazi neza yuko hari amateriye menshi cyane gose. Mbega nta kintu c'amashari kirahaba kuko turazi ko iyo uje mu kazi ukazana ugashaka gusa nkuzanye impinduka akenshi ku bantu busanze muri ico kibuga barakugirira amashari bagashaka kugutega ibintu biriya kugira ngo ibintu vyawe bisubire inyuma ko babona kuje kubatwara abakiriya. Mbega ico kintu nico bacarigeze kuhaba iyo concurrence hagati yawe n'abandi bantu waruhasanze? Concurrence ntishobora kubura mu kazi kose, concurrence itegerezwa kubihari. Ariko jewe Imana irankingira jewe sindabona umuntu aje ngo ibi nibi vyagenze uku we wadutwaye abakiriya oya. Jewe nabo dukora bimwe turaganira neza nahawe imbere gato hariho ateriye mugabo bafise abakiriya babo naje mfise abiwanje no kuvuga gusa uwo bishitse nibakorere nkuko yifuza kuko ari hafi arashobora kuza agaca tubwira ati hajya bimeze uku batubwiye uku no kuvuga bavuze wowe urazimba wewe ukoresha doublure ya pirate canke uracereza abantu ntoya ntizana ndakwereke sinshobora kugucereza nkama bakorera rero ugasanga ahubwo nabandi baje ego uvuze ko ikintu kijena no gutangira ibintu ku mwanya ko tuzi abatayire bose menga kagezo ni kamwe uwo ni kihe kintu yihetide wakoze ugira uvuga ati atereye wanje tegerezwa kubiri ku mwanya ibintu umuntu aje gukoresha nga umunsi namuhaye sishobora kurenza ni ibihe bintu ukoresha kugira ngo ibintu vyawe bitangire ku mwanya ugira ateriye bibandanye kundwa icambere uburyo nkoresha jembe ku mwanya no kuvuga nababwiye ko hari abakozi mwabibonye Ego. No kuvuga rero umukozi arashobora kwanka gukora ikintu wamuhaye. Bigaca bituma yampuza iracerewe. Muga rero jewe ivyo sindavyemera kuko yanse kuyikora. Je ndumutayeri ndabizi kandi iyo vyavuye saha ni kuri. Je nca ndavyikorera. Yego nca nshobora kuja ku mashini nkabikora. Hanyuma umuntu tukamuhereza impuzu iwe ku mwanya. Ico ndagerageza kucirinda cyane. Ndagerageza kiretse ngwaye navyo byo kugwara nta muntu abitegura no kuvuga ndabikora je nyene nca ndavyikorera kugira ngo nshobore kuba ku mwanya. Ego mbega tugarutse mu rugo musanze mwubatse watubwiye ko ushingira intahe umufasha wawe bivanye n'ukuntu yaguhaye yaguteye ingabo mu bituko intege ego aguhaye imashini ya mbere aguha niya kabiri gushika nuno munsi mbega muhira biba bimeze gute abana bubona gute fasha biba bimeze gute muri rusange mu rugo biba bimeze gute kuba uri umumama ukabukora ufasha umugabo wawe kuba mwotunga umuryango ni ikintu kimeze gute ni itandukaniro riri hagati y'umumama akora n'umumama adakora kuko ivyo bihora bibayemwo itandukaniro ririho cyane nk'ubu urambagije ati mu rugo bimbega bimeze gute canke mu kibano niko ncienda vyumva na cyane cyane ni ukuvuga mu kibano umugore ubwa mbere yitwa ko akora bamubona ko arishima babona ko ntarera abana no kuguma yiruka gusa sinzi hari akantu bakunda kuvuga ngo homme d'affaires canke sinzi yango ubu naho baca bahindura bakavuga femme d'affaires umva bakabona ko ari umuntu adashoboye kubaka urugo adashoboye kurera abana ari umuntu wo kuguma yiruka gusa mugabo turi bamaboko igihumbi ndi ngaha nk'ubu n'abana ndabaretse yego ni kuvuga bisaba gutegura umwanya ego bisaba gufata ati uyu mwanya ndi ku kazi uwundi mwanya n'uwabana kuraba ko bakoze DAD n'ibindi numva nyene n'ibintu bitaba vyoroshe mu bisanzwe kuba uri umugore femme entrepreneur ni n'urugendo rurerure kandi mu bisanzwe ruragoye nta coroshe kabisa ego nta coroshe nk'ubu urashobora kuba uri muri aka kazi wana nakazi kagoye nikoroshe naho umuntu umengo biroroshe oya nta coroshe kibaho umuntu umengo biroroshe nikoroshe nk'ubu ndashobora kuba mfise amakomande menshi umwana agaca gwara canke umwana kwishyure bakantumako ivyo byose nca ngerageza kubikorera rimwe yego ndaja kwishyure ndaja kuvuza umwana kandi nkaba ndi ngaha no ku kazi yego bega ubimanaginga gute ko turumva ko atari ibintu bikorohera kurera abana gukurikirana urugo ko stock ihari canke abana bariye bagize ibintu biriya birakorohera kubifatikanya n'akazi kawe
biragoye byinshi uca usanga umuntu agiye no kuryama yarushe kuko urumva ntegezwa gutegura mbega ejo tuzokora iki ego hama no muhira naho mu kuva muhira mbanza kuraba mbega no musi bipanze gute ego no kuvuga byose biragoye nko mwijoro hajya ntashe ndaraba abana hanyuma nkaraba ko nimbejo hariho ukuntu bizogenda hanyuma nkaba nakazi ko ngaha nako nyene nkagategura jewe ndabipanga mwijoro yego nini bikomeye gose mbega kije no kuronkera umwanya abana ko turabona twebwe abana canke se abakiregwa usanga dukenera umwanya w'abavyeyi ko tuganira twababwira ibibazo vyabo mbega abana bora baronkera umwanya wo kuganira kugira bakubwira ibibazo bafise yego ndaronka umwanya kuko ndabitegura byose bisaba gutegura wapanze ati byose bipanze ku munsi dimanche abana turirirwana turaja gusenga cha tuguma muhira nta kindi kintu na kimwe gikorwa mugasangira mugatera inkuru tugatera inkuru hanyuma nyene urabona hari gihe bishika mu nagataha bwije kubera komande zabaye nyinshi canke iki na cane cane yego hanyuma ntashe nyene biragoye abana barambaza ati mama watevye yego tugarutse ku kazi kawe turavuye mu rugo ubwo rero abantu ndibaza nk'abamama ndazi iki kiganiro kizorabwa cyane n'abamama abamama ndazi bazokira ku bwinshi rero muze muragerageza kumyigira kwisomo no mu mama kuba akora akazi ntimubuza gukurikirana inshingano z'urugo tugarutse kuri kano kazi kanyu aho bakiriho intambamyi ituma ibintu bitagenda uko ubishaka canke ni kihe kintu ubona wokora kugira bino bintu bibandanye bikura avuze gwiki sidagutawo ati no gushika no muzi ho bakiriho intambamyi muri kano kazi kanyu intambamyi ziracariho kuko aho je nshaka kugera singaha muga intambamyi mfise sizindi nizuburyo je ndacabura uburyo hanyuma ikindi naco kuba nkora bino no kuraba abana ntaho umva ntibishobora guhindura uko umuntu abaho ngo areke gukurikirana inshingano ziwe nk'umukenyezi ngo ni kubera akazi ni ukuvuga byose utegerezwa kubipanga byose ni porogaramu yego ni ukomeye cyane rwose reka ndakwibariza kano kabazo bishitse nk'ubuga hura n'umutambukanyi mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ni kihe kintu wo musaba ku kijanye no gutuma umugambi wawe ukura ugakomera nk'ubu duhuye we na mama Burundi duhuye na mama Burundi duhuye na mama Burundi ikintu jewe no musaba yego cyambere no kumfasha hariyo imashini nshaka hayi tuntu nkora no kwiyaranja ari imashini nshaka daho yo biyo mashini imwe gusa niyo no musaba nta kindi yego ya nawe arumva cyane burya ndazi hari gihe kano kazomushikira umuvyeyi twizere neza yuko reka ushobora kumushikira noneho ngira azogira icakoze reka tuvyize ko no message zomushikira murakoze cyane yego amatugarutse mu tugeze kuraba ino monde turimwo na monde ya kahisi turabona ko hari itandukaniro cyane mu myaka yahera wari nk'umuziro kubona umugore ngo arakora sasa aho umugore aguma muhira akarindira umutware wiwe akaba ari wataha twafungura akaraho mu nyutuntu twose ariko tukaba tubona no munsi muri bamabo iki gihumbi nkuko babivuze urashobora kurira abana uzi situation muri ukuntu imeze no ngaho kazi rose ukabikurikirana mbega nk'abamama bagifise iyo mentality yo kumva ati cenegerezwa kuguma mu rugo umutware wanje byose azobimenya kuri wewe wamaze gukura amaboko mu mpuzu uri kurakora cyane kandi ufashije ikintu kinini cyane umuryango ni nkiye message ushobora kubampera abo mama canke abamama muri rusange turazagugaruka no ku bakobwa nabo gira ico bampereyemwo impanuro muri rusange yego abamama biyumvira yuko ari ugutegereza yuko babazanira ratio canke n'utundi abamama barabizi bakenera utuntu twinshi kuko na je ndiwe no kuvuga abantu barindi abamama bakiyumvira ko umushinga ntashobora kukuzanira ibintu byose jewe no bahanura yuko bogerageza barondere utuntu bashobora gukora kandi jewe ndanabigisha ngaha ahubwo ndabahamagaye baze ndabigisha abamama rero mu sidukane niyo nkababigisha baze ndabigisha abamama nuko ngene rero jewe nabonye bimeze nukuri biragoye nk'ubu umwana arashobora
kubura ikamambiri ugaca urindira mbega papa niwe azoyigura kandi papa nawe afise ibintu byinshi ashobora no guca kubwira nabi kandi atagomba kuvuga nabi kandi ugaca asanga canke n'amahera ntafise canke nawe akagwara nimwe nk'uwagwaye canke akaguta akagenda kuko ndafise benshi maze kubona vyabayeko mbega ucubaho gute usigara umeze gute mu gihe atakintu na kimwe ufise wewe waruko urakora ucubaho nabi abantu baca bagutwenga yego usanga bariko baragutwenga jewe rero sinkunda abantu bicara badafise ico bakora yego oya uca usanga bari mu bintu bitari vyo bakavuga ibintu bitari bibaraba umugore so kwisiga gusa so kuguma muhira ubu vyarahindutse aguma sokoza ntibagume muri ya mentalite ya kera vraiment barondera ibintu bakora kugira ngo bashobore gusahiriza umuryango kuko n'umushinga ntahe ntababesha araryoherwa iyo abonye ati iki cyavuye mu maboko y'umugore aya mahera yajuku yavuye birafasha cyane biratuma ahubwo n'urugo rwubakika yego aba twigarukiye ku bakobwa uri umumama ariko uri umukobwa nyine kubukobwa muri umukobwa yego abatarubaka ni nk'ubuhe butumwa nihe message ushobora kubaha bivanye nuko tubona ubu abakobwa murakora kandi ugasanga ni ikintu ciza cyane gose canke abamama mugakora naho nyine wampera ihe message ku kijanye no gukura amaboko mu muzi abakobwa bo birabagoye cyane kuko bo mu gisagara cyane cyane bavyita ngo generation WhatsApp abakobwa birabagoye cyane kuko yego basi n'abahungu ngira nibo babibatera kuko abahungu nabo bakunda umuntu atagase nasa neza mugabo natwe burya turagwa tukagaruka turaravuga ati twubakana n'uzofasha ikimuhera barakunda umuntu atagase abahungu mugabo urumva ko muriko murisubirako aho ni sawa abakobwa jewe nk'ubu ndavye kungene vyangoye ngenda kwiga umwuga mfise bebe muhira ndavye kungene nahangayika nguma niyumvira mbega umwana ameze gute nasize umubebe wa mezi 2.5 muhira ndiko niga umwuga nk'icyari kumpa rero ukazi yo kwiga nkiri inkumi nkavyiga atakintu na kimwe numva kiriko kirambuza amahoro ibintu biba biri ku rundi rwego biba bigeze kure rero abakobwa bagifise umwanya ndabahamagarira kurondera utuntu bakora kugira ngo nibaja mu ngo zabo bazobe bafise nabo ikintu birata rega ikibazo ntuzahanukire abajene ubu tuba dushaka ibintu binyaruka tuba dushaka imita yamba ari nka tufate nka atelier ahitaro nka atelier rimwe ibimashini byose ibikoresho byose birimo apana byo kumubwira ngo azotanguza imashini ngo kwibarabara ikibazo numva naho gihagaze bya bindi nyene nariko ndavuga vya generation WhatsApp umuntu akeneye kubaho ari mwiza ari abantu bashobora kubona ino atelier bagaca biyumvira ngo ni ibintu byajuko nabikorokeye imitaye umugabo yamuhaye arakora yego kumbera ibintu byavuye hehe kwanza mu maboko yiwanje nara bitanguye nababwiye kujya nyene nabitanguye yego no kuvuga rero abakobwa nta kazi kagayitse kabaho kandi ona nk'umwuga wo gushona beshi babona ko ari umwuga ugayitse ariko rimwe amahera amahera ariyo vraiment yego bivanye n'ingene ubu vyitwayemo je nk'ubu kandi abakobwa urumva bahagaze kuri universite yiwe aravuga ati jewe nja gushona nivyo kunda nta stress nja kwitera kuko biragoye yego mugabo je no bahamagarira gukora naho batokora ibi bakore nibindi bagifise umwanya n'inguvu kuko ugiye mu rugo biragoye umaze gushika mu rugo biragoye urafatwa n'abana umugabo akagufatira biba bigoye yego dusa nawe ko rasozera ikiganiro abive na experience office barumva ko wahereye ku mashini imwe no musi kabatora imashini ntashobora no guharura muri kano kanya kandi twatubona n'umugambi ukurusha kuri kuragenda ukura umunsi ku wundi bega nk'umuntu yifuza nko gutanguza atelier nko ku bakobwa cyane se abamama kuko aho ndazi bya watanguriye n'ubu biratandukanye ni kiye kintu bisaba kugira ngo umuntu ashobore gukora atelier imeze neza gushika kano kanya ive na experience office ukugira ngo umuntu ashobore gutangura atelier ayihagarike neza yego
en fait biragoye ariko biroroshe icya mbere mu mutwe utegerezwa kumva kubikunze ego kuko niwagena n'ubundi kugira atelier atavyuzi ejo abakozi barabita bigire cyo sigara wenyene cyabihomba icya mbere ubanza kuvyumvamwo mu mutwe hanyuma ukabanza ugatangura nyimba ari mashini zibiri nyamba ari yimwe nkiyo nahereye ariko sinzi ko bari abo kwemera guhera kuri yimwe hanyuma ukabanza ukaraba mbega mu karere ndimwo ni bande nzoshonera ni nyamba ari ibi vya couvre bebe mbega mu karere ndimwo aba mama baravyara nyene urabizi ho baravyara singa igitega honyene je bashobora gukora n'utundi n'ukuri jewe novuga nti kugira utangura ubanza kwanza wewe nyene ni wewe mutahe ubanza kumenya ko urabikunda kwanza ivyo bintu ego wow ni ikintu gikomeye cyane gose mama reka mfate uno mwanya ndagushimire kuba watwakiriye kuba utuganirije byinshi bigiye bitandukanye igaruro si kirekire cyane gose ariko kirimo ubutumwa burebure cyane kuba mama ku bakobwa ku ntawe udushingiye ni ibintu bikomeye cyane gose ariko tutarasozera uno munsi bivanye naho hateriye ikugejeje abe kuri wewe abe no ku rugo rwawe wubatse niye nawe ushobora gushingira umuntu wari wese adukurikiranye no kuvuga jewe ndavye ino ateriye jewe ubwa mbere nababwiye ko ndashingira intahe umugabo kuko iyo atabifata mu mugongo ngo avyiteho avuga ati ibi bintu ndabona birashobora kugira aho vyoshika ndabona ko noshobora gushigikira uno mukenyezi iyo ivyo atabigira no muri paeje sinari gushikayo n'ahandi simba ndahari ni kuvuga jewe ndashinga intahe cyane aka kazi karimwo amahera k'umwana ntashobora kugwara ngo abure amahera yivuza ko kandi nabo dukorana nibaza ko barashinga intahe ego wow ni ikintu gikomeye cyane gose ariko kandi twabonye gukoresha abantu bagiye batandukanye muri yambona kazuranye n'icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi turabona neza yuko atireye wawe ifise ikintu rikirasahiriza cyane mbega kukijanye no gutanga ubuzi tubona ko ubuzi ubutanga mbega ku bantu mukorana n'ibintu maze gukora ama service cyangwa se hano macouvre bebe cyane cyane akuru niyo yatuzanye kuko twabonye ari ibintu bihambaye cyane gose mbega ku bantu bamaze kuyagushorera cyangwa abantu bamaze kuyakoresha baragushingira nawe ko ari ibintu bikomeye cyane gose kugira ngo udukurikiranye avuga ati ko kuburya rega mu mama ibintu akora birizewe ego baranshingira intahe abo nigishije abo nyene tugenda dukorana canke aba babigura bakabikoresha barabona bwa mbere ni couvre bebe yagutse irakwiye umwana no kuvuga w'imyaka 2-3 urashobora kumufuka ari abantu baheka abana gushika bakure kandi urumva naho iyo kabaye gatoya mu mbeho kashobora umuyaga guca ku mpande kuvuga barashima ko ndabaha couvre bebe zagutse ikwiye neza nyene kandi ikomeye kandi mesurika kandi yuma n'ingoga ego mama reka ndagushimire cyane rero kukanyiduhaye ku kiganiro ciza kari iganiro cigisha cyane gose muduhaye nizere ko abe badukurikiranye mwafashije mu buryo bugiye butandukanye aba ari uburyo bwo guhumuka ku bakobwa kuba mama gukura amaboko mu muzi mugakora n'ikintu ciza cyane gose kuko yagiye muri akazanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi sabagabo n'abahungu gusa namwe bakobwa canke saba mama murimwo twese hamwe abarundi tumubwira duteze imbere igihugu ndagushimire cyane mama kukanya waduhaye merci beaucoup mukomeze mugira ibihe byiza ego murakoze namwe kandi cyane ego bakunze wi complex rero nizere ko mwagize ibihe byiza aje sindahindura kuri micro ni Janice Social mba ndi kumwe na mugenzi wanje behind the camera ntabarahinduka ni yantare reka ndabashimire mukomeze mukora ama subscribe menshi mukomeze musangiza inshuti n'abagenzi kugira ngo twagure umuryango iki televiziyo cibe ikindi kintu kubera ko murako tugerageza kubazanira abantu benshi batandukanye kugira ngo badushingire ntaye ku bintu babakora ibintu nari nayibwenda neza nawe utamwindi biganiro ciao